nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, mwarumvise iryavuzwe ngo ntuzosambane. Jyewe ndababwiye nti, uzoramuka aravye umugore w'uwundi amwipfuza mu mutima wiwe yamaze gusambana nawe. None rero ijisho ryawe ry'iburyo rigutirimukije rirandura urite kure. Wopfuma w'ikimuga hako umubiri wawe wose uko wakabaye utabwa mu nyenga. Naho niwatirimutswa n'iminwe y'iburyo yice uyite kure. Wopfuma w'ikimuga hako wogenda wese mu nyenga. Iryavuzwe nuko uzokwirukana umugore wiwe azomuha ikete rimenyesha ko yirukanywe. Jo ndabibabwiye nti, uwo wese yirukana umugore wiwe kiretse niyaba yakoze ibiterasoni abamutumye kuba umusambanyi. Kandi uwabira umugore yirukanywe nawe n'umusambanyi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana ijambo ry'Imana ridufasha kuzirikana cyane ku gisabisho, dufatiye kukungene tubona uyu muhanuzi w'Imana Eliya yafatanya bose igikorwa kiwe cyo gukorera Imana nk'umuhanuzi, akagifatanya kikinywanisha neza no gusenga Imana yiwe. Tukabona yuko ubuzima bwiwe bwose be n'ubutumwa bwiwe nk'umuhanuzi ko yabiva mu gisabisho yamenya kujamwo, kandi mu buryo koko butuma umuntu ashobora kumva Imana. Koko igisabisho burya gifise impande nyinshi, hariyo kagira n'ubwoko bwinshi. Ari ibisabisho tugira mu buryo bubangutse, mbere aho no mwibarabara umuntu ugasanga ariko arasenga mu mutima wiwe. Mugabo hariho ibisabisho bikomeye bitegerezwa kugira vyo kumviriza Imana. Akenshi turasenga mugabo bikatugora kumviriza Imana. Igisabisho cyo kumviriza Imana, kumviriza Imana hamwe usenga ukaronka umwanya wo kugira agacerere, kandi ahantu hari agacerere atagusamaza, hashobora no kugufasha kumviriza Imana ijambo ikubwiye, na cyane mbere muri vya bihe usanga ubuzima bwacu mega buradurumbanye. Na Eliya ubutumwumvise ngaha ari mu gihe ubuzima bwiwe buri mu ruhagarara budurumbanye. Arumva ko ariko arahamwa. Ninde ariko aramuhama? N'umwe Jezabel mukakaba. Eliya aheje kubafasha, bararonsa imvura, ariko Akabu atashe aca yiganira uyo mugore we Jezabel ingene vyagenze. Eliya nawe nyene nk'umuntu wo mu gihe ciwe hariho ukungene yahavuye avyifatamwo, nuko batabidusomeye. Ni igice gitonya ca hamwe ahejeje guhiganwa na Bali n'abapfumu bayo abakorera Bali, hanyuma bakamaramara mu kubona Bali itabishuye, ariko we akagira igisabisho gisanzwe kigufi imbere, ariko Imana igaca imwishura. Igihugu cyose gaca kigira kiti, Imana ya Israeli niyo Mana y'ukuri. Eliya rero nk'umuntu wo mu gihe ciwe, burya kandi dusenga nk'abantu bo mu gihe cacu. Naco gituma mbere turaza kubibona igisabisho cacu gitegerezwa kudukuza. Ntitugume gusa turi abantu bagarukira ku gihe cacu, tugashobora kumva n'ingene natwebwe nk'abantu mu gihe cacu hari mutegerezwa kureka ngo Mukama ducyorore adukuzemo. Eliya yaciye akora iki? Eliya yaciye abwira igihugu ati, abo bapfumu ba Bali ntibabajane, bose bacishe ku bugi bw'inkota.
iyo mihimbiri aho yabahendeye. Hari igihe dusenga Imana tukirimwo ibintu by'ubukazi bw'urunturuntu. Naha twumvise yishuye Imana ati ngo nuzuye umwete mwinshi wose, umwete usanzwe mugabo ni shari, mu gifaransa bavuga ni jalousie, passion. Hari abantu usanga bari mu rukundo rw'Imana n'ivyo mugabo rugicangatiranije n'ibintu vya violence y'umuntu, kugenza ingimba, akumva umenga abantu bose batemera nkawe, nabo kugenda arakubita amakofi, nabo kugenda araponda. Tumbera Imana mwamihimbira ibintu byose bikunze. Ugasanga arabuze yangabirano twita la douceur mu Mana. Imana nishaka kuduhinduza ububasha bw'ubukazi, ububasha bwo guhotora. Oya, ishaka kuduhinduza ubwa mbere ububasha bw'urukundo. Nivyo hari gishobora guca no mu bintu bibabaza, ariko ubwayo ntibishaka kubabaza. Mbere ukumva no muri ivyo bibabaza ingene izana mu ruhoza rurimwo douceur, rurimwo ukwihangana kwinshi, ukugenza runtu. Eliya rero mubisige n'Imana mu kumwiyereka imuhindura bukebuke. Ariko ko kandi bivuga amaze kwica abapfumu b'umwami Nabali, niho rero akaba abikojejemo Jezabeli, kuko abo nabo bari nk'abakozi ba Jezabeli nabo nyene, abo bapfumu ba Bali, kuko ni Jezabeli yarazanye Bali muri ibwami no mu gihugu c'Imana. Jezabeli acararahira ati basha nintamukorera ibyo yakoreye abantu banje, azagira ati nta Jezabeli ariho muri ino si. Acamwirukako Eliya rero acarahunga. Ahungiye he? Ahungiye mu Mana, agiye kuri wa musozi akunze kuburanirako n'Imana. Ico kintu campimbaye gose. Twebwe bishyitsi tutangura kugira gute? Mbega nta muntu w'umugambwe yomvugira? Mbega nta muntu wari iwacu bakundana? Ndafise ico ntanga, ndashobora gutanga urukonte bihere. Nta muntu w'umuyuwano. Ariko reflexe yiwe ubwa mbere aje imbere y'Imana. Aje imbere y'Imana. Suko umenga ivyo byose byuko ca kundi muntu agufasha mu neza ko byo bari bibi. Mugabo hari umuntu wa mbere agufasha neza n'Imana. Abantu marabo ntagize akantu gakoma, pati mu mwanya wa ekute urageranye ko ngo waciye kubanza kubwira Imana. Ngo urumva ngo Imana ngo ndaza kuraba undi mwanya, ntabwo bantu ugende gusenga, kuko ushobora gusanga ahubwo genda gutera ingwara gusonza, kugira ngo nibyo ugomba kuvuga kumviriza iwanje iba ari Imana inzo bikurungitse iti genda umubwire. Haniki ugenda mu gisabisho kazonga vuye avuga wenyine ati sinije byatunganye Imana yanyeretse. Ndishimira Imana wamuguze nanje kundwishiriza ubusa, kandi inyishu yari hafi yawe. Inyishu yari hafi yawe, kandi biraguhaye kubona ingene Imana iri hafi yawe. N'abavyeyi rimwe rimwe no kumenya kurera abana gutyo, kumwereka yuko rimwe rimwe n'inyishu ishobora kubiriwe atabonye kwiriwe. Ntushobora kunamuha inyishu. Hari igihe cagira ati harakana yanadafise umwanya kuba oya. Nukugira ngo udekuvure ingene nawe uri n'ikintu gihambaye. Ejo nanje shobora ahubwo nawe kugukenera nkaza kukwitura, nkakubwira nanje biracanganye, fasha gusenga, fasha gutora umuco w'iki kintu. Byo batangaza ko umuntu umunsi umwagize uhamagara ningo ufashe iki kintu, ntabwo nabahamagaye. Ingo dusenge, tukaza tukagorobeza ngaha mu chapelle tugasenga, ngo turondeze tubaze Imana. Ingo tubaze Umukama. Hari ibibazo n'undi badashobora kugutorera inzira neza, ariko ugambira ari Imana, atari ukumenga ikiguha inyishu zibangutse uko byose kagucapurira. Oya,
ariko bwa mbere ikabanza ikakuremesha ikakubwira iti niho ntutumutwe. Ndabibona ndabikurikirana, hari akajambo kenshi nkunze kubona ubu bakunze guhana kuri WhatsApp, ari umuntu ariko araremesha canke yiremesha nawe nyene ingorane arimo akazamuga ngo Dieu est au contrôle. Abakabikeza bose Imana irabibona irabikontorora, nta na kimwe kiyicamo mugihe ubwoba. Ubwarige tugira tuti twabwira tuti uriho contrôle, ubwa tukabwira tuti bon uriho contrôle mugabo ndavyimenyera. Cyane cyane iyo hageze nko ku bintu by'abansi by'umwigeze kugira Imana ati Mukama uramenyera abakunzi, abansi nzobimenyera, nzomenyera ndabakorera. Kugira azi ko agiye kuyagira ibintu byo kubansi biwe, ikimubwira iti kunda abansi bawe. Kugira ko ipiryo jambo cyabwira Imana amenyera abakunzi, abansi nzokwikoca. Eliya rero agaca agenda ku musozi w'i Karumeli guhura n'Imana. Agiye ahungiye mu Mana, agiye kuruhukira mu Mukama. Hari ibindi byinshi byagiye birashika mu nzira bitubigaruka ko, ariko tugaruke ubwa mbere tugume kuri iki gisomo. Mwumvise ingene Imana imwiyereka ngo ariko arasenga. Ubwa mbere Imana ikamubaza ikibazo, Eliya ukora iki ngaho? Ni byiza yuko igihe tugiye imbere y'Imana tumenya ko tugiye guhura n'umuntu, tugiye kuyaga, aza kutuyagisha, ashobora kugutera ikibazo akabanza akakubaza ati by'ukuri ngaha kubera iki? Ni byiza yuko iminsi yose ngiye mu gisabisho numva ngiye kubwiki. Naho tufise ikintu gifashe mugabo kagira uti Mukama naho nje ntaco mfise gifashe, nje kugira ngo ndakwihweze unyihweze. Wowe uraticuza kumbwira, uraticuza gukora mu mutima wanje. Mugabo kumva uti n'umuntu tuyaga, hangiye tuvuga ngo hari ibisabisho bise ngo ngiye kuvuga. Ugiye he? Mbona bise ibisabisho ngiye kuvuga ngo bya Neveni. Oya, naho ugiye kuvuga ibisabisho bya Neveni, wibuke yuko ivyo bisabisho n'umuntu bitura. Hari igihe umuntu aza kubwira neza ati ndagiye gukebukana n'Umukama, ndafitaniye rendez-vous n'Imana. Rimwe rimwe n'amajambo tukayahindura kugira ngo ashobore kudutuma psychologiquement muri disposition intérieure dushobora kumva ko turiko turayaga n'Imana. Imana rero ikamuyagisha. Eliya yishuye nawe nyene uko ameze, aribwira Imana mukuri, n'umuntu yuzuye umucanwa usambura ibintu, wica usanzaza, kandi akumva ko abigira ku izina ry'Umukama. Barya bapfumu babari yabishe yumva yuko abishe ku izina ry'Umukama. Hari abantu n'uyu munsi bibagora kumva ingene bo kwihanganira abakiriko baracumbagiza. Nk'iyo batubwiye bati twihangane ntiduce tugira ko ngo twice. Uyu munsi no nk'abantu iyo tubumvise twese dufise imvugo yo kwica, dufise imvugo yo gukiza. Niko biri muri contexte nininya y'ibintu vya geopolitique. Mugabo nk'ubu muze murabe reflexe twese. Iyo bavuze munyumve neza mutahure neza. Iyo bavuze ngo umu homosexuel, murumva neza agacere gacika. Karafise icyo kavuga. Kumva yuko umuntu yomwihanganira akamufasha, ukamenya umenga ntibyumvikana. Uyo ni nk'igicibwa bikunda nibamukureho. Tugabe. Niho rero Imana yamwereka rero ibanje kumuganiriza. Ngarutse kuri ico nariko ndavuga, tugabe twumvirize neza Imana. Inzira twotora y'Imana. Imana se Umukama wacu Yesu Kristo yadushutse ku Imana atari Imana ishaka gapfa, ishaka gukira.
si ukugira ngo mu byo twogira dusasire indava ikintu nk'ico, oya, mugabo turabe yuko twomenya gutandukanya ikibi n'umunyabicumuro n'umunyakibi. Ivyo bintu vyama bitugora igihe cyose dushitse imbere y'umuntu ari mu kibi, kubanza kumuraba nk'uko Imana imuraba, ntumuheze mu kibi ciwe, gushobora kubitandukanya no gushobora no kubona ingene womwunganira. Ngo umukama ubwa mbere ngo Eliya ngo ariko arasenga umukama ngo acahama, wanyuma ngo haza umuyaga, umukama naki umugabo ngo haza umuyaga w'igihuse urasitura imirambi n'amabuye arasadagurika, ngo ariko umukama ntiyari muri ico gihuse. Ngo kirangiye ngo haza ikintu kigigimvye isi nyamugigima, ngo ariko umukama ntiyari muri ico. Ngo haza umuriro turi rutongora, umukama ntiyari muri wo. Ngo umugabo ngo hamaze kuza akayaga gatekanya koroshe karuhura, niho yumviye Imana iki acasanga Imana iri muri ako kayaga, ikimuyagishiriza muri ako kayaga. Imana igomba kumubwira iti, Eliya naho waciye urigita bajya abantu, mwibuke aha tuca twumva uwundi yaje abigira neza, Yesu. Igihe bamuzanira umuntu yafashwe asambana, barondera ingene yavyifashemo, akamurokora akamukura muri abo bantu kubera impuhwe n'imbabazi ziwe. Imbere y'ibintu vyose dusaba Mukama twame tugira iyo reflex y'ubuntu n'imbabazi. Imbere yuko tugira reflex y'uguhasha twibaza ko ariho tugize neza, uguhasha tubigire mu bundi buryo, duhashe ikintu kibi ariko tugirire impuhwe n'imbabazi uwo muntu. Yesu mu kugirira imbabazi ujya muntu yafashwe asambana, aramurokora agahasha ikibi, akakimurokora akakimukiza, akanamubwira ati genda ntubugisubira, kurabona ko bihatswe kugutwara ubuzima. Kumenya rero kurokora ubuzima bw'umuntu, kubukura mu kibi, ukagwanya ikibi ariko ukarokora ubuzima bw'umuntu. Imana ikamwereka iti rero nico nshaka. Aje gusenga, iyi ni inyigisho ya gatatu tuhakura, ni ukuvuga ko inyigisho ya mbere kumva ko tuyaga n'Imana mu gisabisho. Inyigisho ya kabiri kureka Imana ikaza iraduhindura natwe mu gisabisho, ikadukuza, igacyorora ibintu by'urunturuntu rimwe rimwe mbere kenshi dukunze gutiza Imana, tukumva umenga n'Imana iriko iradukora mu mugabo ari urunturuntu rwacu ruriko ruyisuka. Kureka ko igisabisho cacu natwe kiduhindura, kidutransforma. Mbere igisabisho kitaguhindura ngo gihindure ururimi rwabo, ntabwo basenga mukabona ururimi rwabo rubi rwose bonona, wica abandi, wica imigenderanire, rusivya. Ukibaza uti none igisabisho rujamo kigufasha iki? Igisabisho kitaduhindura kirimo amakenga, igisabisho kiradukuza, kidutera ikibazo cy'ingene uyu munsi Imana isanze tumeze, kirateye ikibazo nuko kiraba neza. Iyi ni inyigisho, ni igisabisho iyo kimeze neza imbere y'Imana kivyara ubutumwa. Urumvise yuko Eliya naho yahunze, Imana yamubwira iti ahubwo genda, niko turabonanye wagutse, genda rero mu butumwa. Igihe cyose dusohotse tuvuye mu gisabisho, hariho ikiganza cy'Imana kiri kuri twebwe, ishaka kubandanya igira ikoze mu bantu iduciye ko kuko twabaye akaryo keza kahifatira. Ugende gusiga, guhamagara ububasha bwa mutima mweranda kuri abantu ngire nduze, ndabagire abami bizi ntara, abandi ndabagire ndawundi ndamugire umuhanuzi Elise. Tugire Kristo. Aho muri ivyo gusohoka
mu gisabisho wumva kugira umuhezagiro kuri Imana ikurungitseko, wumva yuko ugiye kugira ubuzima butuma abandi baduga, ntibanyike mu buzima bwawe, abandi bashobora kumva umuhamagaro w'icyo Imana yabatoreye. Hariho abantu iyo bari hagati yacu bene abo twumva turiko turakura, aho usanga tuba twarashize imbere tukumva ko bariko barakuza ubuzima, n'abandi iyo bahashitse buguma bunyika kibazo cy'ibintu n'ibiki. Igihe twama imbere y'Imana hanyuma aho dushitse hakaguma hanyika, hakuduga abantu ngo baduge biyumve, hariho ikibazo, bigaruka gutera ikibazo igisabisho cacu, bigaruka gutera ikibazo bimwe tuvuga ngo twashize Imana imbere. Gusohoka uvuye mu gikorane, gusohoka uvuye mu gisabisho, gusohoka uvuye mu mwuka y'imisa, gusohoka uvuye muri louange, wumva uti aho ngiye hagiye kuduga mu Mana, hagiye gusigwa, hagiye kumvikanaho mutima w'isigwa ry'Imana rikuza ubuzima, bituma abandi bantu bumva ko batoye ukuri ku buzima bwabo, bubuye umuhezagiro wabo ku Mana, badacanganyikirwa ngo baburanirwe no gutahura iyo bava n'iyo baja. Dusaba Umukama kugira ngo natwe aho yaduteretse ko turi abantu basenga, tuhahamagare isigwa ry'Imana, isigwa rya mutima, baduge mu buzima, ariko bataduze gusa bimwe byo kumererwa neza, kuko isigwa ririmo umutima w'Imana. Nubwo babaye abandi bakababanuza ngo bakomeye, babigiyemo kubwo gukorera Umukama, kuko hariho benshi duhora tutuza tukabashira imbere yacu, ariko ntibumve ko bajanyeho n'Imana, ngo bamenye gukorera Imana mu kuri. Umukama dufashe twame dukura mu gisabisho bene ico. Amen.